birori byo kugurura icese ishami ry'ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Eden Microfinance ku mugwa mukuru wa komine Ngozi yagutse. Ivyo birori vyaranzwe kandi no gutabura igitambara hama haratemberezwa abashitsi batandukanye mu nyubakwa iryo shirahamwe rikoreramwo, aho rero havuzwe n'amajambo atandukanye. Umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu Richard Nicindereye yamenyesheje ko iryo shirahamwe rizanya kabijya ufatiye nko ku masaha bakora ugiranije n'ayandi mashirahamwe eka n'utundi turusho twinshi, ngo bipfuza gufasha kugira bene gihugu baje ku murindi udasanzwe w'iterambere. Eden Microfinance hariho ibintu vyinshi bishasha ijizanye. Nagomba ndakumenyeshe yuko no musi atahantu basanzwe bakora kugeza isaha 4 z'ijoro. Mugabo twebwe tuzokugurura isaha 2 z'agatondo tuze kugara isaha 4 z'ijoro. Ni hahandi umukomersa umudandaza azoba ari mu isoko adakebaguzwa avuga ati ndadandaza mpeze, habe saa 3 z'ijoro ahejeje kugara aharura amafaranga yiwe aca yazana muri Microfinance Eden duheze tumwakire. Aho rero ndabona yuko abantu bose b'Ingozi bagiye kwitura Eden Microfinance. Ni gushigikira icivugo ca nyene icubahiro umukuru w'igihugu, umunwa wose ugira icyo ufungura ariko umufuko wose ugire amafaranga. Birababaje ingene usanga abantu bariko baragenda basabiririza bagasaba n'abatabaha, kandi bamwe bamusanga bafise ingufu zo gushobora gukora mugabo ugasanga ntaco bashobora kwigezako. No munsi rero Microfinance Eden yaje ngaha kugira ngo n'uwo muntu atashobora kugira aho yigejeje imufashe kugira ngo aronke icafungura ariko n'umufuko nawo uronke amafaranga. Ngo batanga ingurane zitandukanye kandi ngo inyungu ntivuna nk'uko uwo muyobozi ashishikara kubivuga. Twebwe dusanzwe dutanga ingurane z'uburyo bwishi. Turatanga ingurane z'ubudandaji, turatanga ingurane z'uburimyi, turatanga ingurane z'ubworozi ku bantu bato n'abakuru bakuru. Twebwe rero muzosanga amafaranga tubasaba ari make cyane. Muze mwinjire ngaha amusanga ingurane yose ifise akanyungu gato. Ni hahandi twanka gutanga imfashanyo na yahandi ni nko kubuntu, ariko dutanga ku kanyungu gato katavuna bivanye n'ingurane ubusavye. Nkuko isi tugezemo ikoresha ubuhinga bwa none, ngo ntibibagiye gushiraho igisata c'ubuhinga ku buryo ubutaronsa kanya ko gushikaho bakorera azokwikora kuri telefone yiwe. Ngomba ndabamenyeshe yuko Eden Microfinance ntishobora gusigara inyuma kuko tuzi yuko ubuhinga buriko buratera imbere. Yarashizeho rero igisata cyo muri ubuhinga bwa none twita Eden e-cash. Iyo nayo umuntu afise telefone ashobora gufatanya konte yiwe yo muri Eden Microfinance akayifatanya na telefone yiwe ngendanwa. Duca tumusaba yuko yuguruza limikash canke akabakoresha kashitere. Muri ico gihe amafaranga yiwe agomvye arabika canke akabikura aho aba yibereye hose kugira ngo uwari we wese yoroherwe mu gushikira ubutunzi bwiwe bitamugoye kwabushikira. Ngo bafise kandi n'ishaka ryo guterera mu iterambere ry'igihugu kugira ngo ryahangiro ry'igihugu rishikweko. Agatera kama abanyengozi bose kwijukira iryo shirahamwe kugira ngo ntibasigare inyuma mu iterambere. Tuje gushigikira intwaro mu buryo bwose bushoboka, haba mu iterambere rusangi canke kugira ngo umwene gihugu yoroherwe mu buzima bwiwe bwa misi yose. Mpamagarire abene gihugu bose bo mu ntara ya Ngozi, amakomine yose ayigize n'ama province yose ayikikuje, muto n'ukuze, yumve yuko Eden Microfinance yaje ku bwabo. Uwaserukiye musitanteri wa komine Ngozi Uwimana Angela Deje yasavye uburongozi bw'iyo shirahamwe kudahemukira abene gihugu bashira mu ngiro ivyo biyemeje gutyo ahabiterambere riboneka. Mwagerageje kutubwira muri rusangi ico umuje kurangurira ngaha mu komine, ariko kandi kenshi hari igihe tuvuga bigaherera mu mvugo ariko mu ngiro ugasanga nibiriko biratunganywa neza. Ico twobasaba kandi twobifuriza nuko imvugo yozojana n'ingiro, mukaba vy'ukuri bashasha kandi beza, mukaza mwerekana ico muzoba muje akabijya muzoba muje muzanye
kaza kagereka ku zindi zari zihasanzwe. Nimuze mubigishe baza ngo bace bamaramara mumbure basigare bicuza igituma baje iwanyu, ahubwo muze mubigishe mugira ko mubereka n'ibitangaza mwabateguriye. N'uwaserukiye buramatari Kitonze Sandrine akaba atagiye kure y'uwaserukiye musitanteri, akaba yamenyesheje ko intwaro ibateye intege kandi ko bazofashanya. Aca bamenyesha ko bategezwa kuzoshigikira ibikorwa vy'iterambere rusangi. Tubakire tubashimira cyane kuko muje ku kivi gufashanya natwe mu bikorwa bitandukanye. Tuzobakenera no mu bindi bikorwa, tuzobatuma ibi na biriya kuko ubu mubo tubazwa canke mubo tujejwe mugiye kubamwo. Ibirori bikaba vyasozerewe iryo shirahamwe ritanga agafashanyo kagizwe n'ibifungurwa n'amasabune ku bafise amikoro make barenga 30.